uvyonga vyonga kuzana yandi yera aya yandi yera haje wari wavyonze fresh sana zera umaze kurukurura bariko baragana umutobe babigira nazo urabona urabara kaniro ka ki urumva umurere haje murarerana yes gozi Nginya no kunyicara amutima rufisi uragirera basha zishaziza Yes, so amahoro y'Imana bane namwe. This is Motivation Plus Media once again, the best magazine in our industry 257. Yes, call me the brave umsesanguzi, ntabwo uza kuba wihenze, uza kuba ukubise mu cico. Ndagusabe kandi ugire subscribe, like, share na commentaire kugira ngo bigende neza cyane. Uzurabona the best exclusive interview in our industry Burundi. Yeah. Uno munsi ndagufitiye umuntu nazanye ameze neza cyane. By the way araberewe. Ni ninja ya danger. Ni gangster. Yeah. Yes. Gombo mwite Miss Ziraje. Oh yeah. Mrs. Ivis. Para Ziraje bashimye. Kari ndirimbo man. Yes. Kandi niyo mpamvu mwe muguma mwicira inyuma kamera ngo muze muradufakira. Ariko niko kantu kagezweho by the way kuri wewe. Kuri inde. Iyo tuvuze Ziraje tubona Davis Morales. Oya vuga ati indi umwanditsi w'indirimbo Ziraje cyangwa ati nyene indirimbo para ngo nyene indirimbo Ziraje niko nitwa jewe n'umubwira ngo mazizina ntarabaha yes akayima niko kabi by the way meze neza haje je mugudu ni fresh sana turamukiza abakozi ba Motivation Plus Media mugonge hapa yes after ndamutse ki gangster by the way arare none sina by chance Davis umeze neza ariko ibintu bisawa ngo duhaye kubamfu hapa neza cyane yes uno musi no tuje kubaramana kugira ngo tubwire vyinshi bikomeye cyane ku ndirimbo yawe Ziraje uri kumwe na DJNC hamwe na Shani Queen by the way kugwa ni ciza kiriko kirarabwa hatandukanye kimaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 30 mu minsi iyo ibiri ijya feedback yaje wari yiteze abo inarisha karirenze ijya narinzi ko uri ku munsi mwizo ari kwije kuko nabona umuvuduko nari mbona abantu kuru bambwira wewe navuganije nibaze ko ibi bintu mugo murambarira bizokwiza nka 5 ku munsi mugatu nibi bihanda bishima ndashima ibyo mfise buri mwanya ndashima bariko bararaba n'abariko barifuza kuyiraba n'abazuyira bikinigine nabo nyine mbaye ndabashimira hakiri kare badawe yes aho nyene je naje nk'umufana ndikimwe abafana bigaragara yuko yego nje kuvugira abafana aje kuvugira abafana muri umwanya ko turayaga yes nje kuvugira abafana kandi biremewe ndabesha urashobora kuvuga ati jewe nje n'umunsi nk'umujournalist ndakubaza nk'umujournalist yes ariko nje kuvugira abafana ijwi ry'abafana oya yes hari umunaza nk'umujournalist avuga ati jewe nje nk'umujournalist ndakubaza ibibazo by'uwanje nje kuvugira abafana I mean that nje nk'umujournalist je kubaza ibibazo yes uje nk'umufana vyose birajana usanga barantumye nawe nari na bifesta ari kiyago cy'abafana twishurira n'abaririmba neza cyane yes biragaragara yuko inyuma yo gusora amakava atandukanye hamwe n'indirimbo ubwayo bwegu bidasa kubera iki bidasa indirimbo yagize n'amakava abiri donc adasa kandi indirimbo itarasohoka ari nko ngwitira felicitation vraiment kashamo ati congrats kuri amakava abiri vraiment dutabuye kuko sinabaye ivyo mwaye mushaka abaji je ndabaye aho nyene kubera ko utabaye ivyo bashaka oya kubera ko je mbara njye ivyo nshaka ega icyo nshaka je gushikako jewe icyo nshaka gushikako icyo mwe mushaka kuronka ni très différent d'abord manza gutanga cyakintu je nshaka kizonshika nandi hantu ahubwo je ntanga icici wa kuko dufite nk'uyo nshaka kuvyumva by'abafana nkaca ntanga ivyo mwe mushaka no musi nari kumba meze nka orege bari kuntwara ubuguru bucuritse bamwe baridoga bati urabona yitwaye ifi witwara karizo kari hejuru ubwiso buri niko bari kuntwara ariko abafana baridoga bati yaradutengushe yaradukubise hasi nagize nabi bemere ko nzobaha oya je navyo nabemere d'abord none abatengushe gute narigeze nababwa ati kizoza nikiyamwe mwiyumviriye nababwiye ni Ziraje kinye n'iki rero
sasa icyo nababwire ni noti ni baby ni nyama zije zihagaze ni baby jewe nk'umusesanguzi jewe nk'umusesanguzi yananguriye Imana ishimwe ndashaka ugiye duhera yari yikura umugu yari izingese yo kuyikura asigaye yikura ari inzoga ndareze yari yikura ubu umufungo warabonetse rero mwisigaye mutanga ko yamufise None se. utanga utaranagira kugira ngo werekane ko n'umunsi uzobufise uzonatanga ese udafise wotanga iki nta kiba kihari kameme ari igihumbi twokigaburamo kabiri kambwa ati vraiment toraga 5 zo guhitana gitumbura zo gutara amayinite ushaka nogatora ikindi wowe no mutima remwe mwa umutima ngo rindira ngo nzora nke vyinshi nzoguha cumubwira ati bashire aho nyene ako kantu ngo bashire karageze karasibije ni bashire bashire yego mbo aho nyene je ndashaka kubaza akabazo kamwe like nk'umusesanguzi kandi yemera kandi asesangura ndavyibuka ku makuva sohoye hariho ikava ufise umuhwi hamwe n'utuntu turi mu izosi I don't know ingene twitwa ujya muhwi kugira ukore ijya kava ujya muhwi wasigura iki none ngo tujya tuntu twari ngaha vyagenze dusigura kuvyo niyumviriye ego ndashaka kunsigura ijya creativity ku buryo nabandi bafana ariko barumvise ikiganiro ngaha hanyuma bumve bati impamvu wabigize niyi ndabona nje gatonya ukibona ijya kava wahise wiyumviriye jewe wiyumviriye iki mbonye umuhwi je nibaza sinzi sinabitahuye neza ivyo arivyo niyo mpamvu rero nanje niba mu nzoguma ndababwira ni sinzi ko namwe iyo ndababari ati niyo mwiyumviriye iki mubwira ngo sinzi urabona ngo usanga ivyo ninzari ibintu vyari bisanzwe sawa ntivyari bisanzwe ndavyemera ntivyari bisanzwe ni iki kidasanzwe rero okay hajya nyene umuhwi wewe urakuryohera cyane none hari umuntu atagivyamo kandi n'amategeko meza avuga ati ufungure ushenza kuduhwi udenze kutuvuga twamwa udutunda urumva tuvuze Davis agahwi kamugwa neza cyane mugudu imiu ni fresh sare karo duhwi ajya by the way turavamo utuntu twera ukuntu uduki aho kandi ngeje ko sikeza ngo iki agahwi iyo gatamiye fresh hari igihe usanga kabaye kenshi kazana utuntu twera mu izosi para mu izosi mubi ahubwo iyo ugiye ukawushira ahantu dufata mu ndobo cyangwa mu bwato kawuvyonga kuzana yandi yera haje wari bawuvyonze fresh sana umaze kurukuru bariko baragana umutobe babigira nazo urabona urabara ukandiro urumva akawugira ibintu nyene rero uciye utokagira uko azare bya niwabona ndashaka ivyo nakoresheje amata je nari nayimeje kuno mata problema chanze sekako chendagira ka creation ijeni accident yabaye ijeni accident yabaye manaje namubwiye ni manaje je ndakumbuye amata urabizi ko nkunda amata nyuma kandi ngundi kivuguto singundi fise vrama ngundi kivuguto nime kivuguto singura rya amata yo mu gicupa ashirangurira yanyoye sinzi kunagize kuko ndaco asiko ikivuguto gifatanye impande kundagiruka cyangwa gutukira muri abese cyangwa ngute kava none yajya kajya gahwi nabonye hejuru cyangwa atikafatira umuhunye mfate manager mfatira nagahwisha hejuru bwireko niko akimubwira haje si vyari hejuru kari hejuru aga yakumbwira nanavyibaye vyari hejuru kari iruhande nyene yo mu creation ndamwe mvuye kuko tuvugisha abantu kine n'imitwe y'abantu cyo kuronka vibe y'inzira ifatira ije ndakwereke wewe simbaya homboka nishira hejuru nangotaye mfata ya mahwa plutôt nanye ngoma nainsaze donc ya uvyabi nakanyaga urumva bide mbwa atari bijya wa yamvo ya yivuge neza yanki uto tunushaka wampungu wao kandiko kabi ikivuguto kwega nenzi ko cyamenetse ko ngaha ndavuga ni kanda kigumize ndakime naenda bishaka ituruye ko ndakime ndabishaka ndabe salami sagute kiyasiza kuzisagute kugira mwe muronke biki iyo umuntu arekeranye kivuguto reka no twavuga ko ari karavuguta nta kibazo wari kuravuguta ikivuguto ariko ndavuguta ikivuguto oya kanje ntari umuntu akama nteranye n'abantu jewe nanze ikivuguto bavuguse kera
Nza ikivuguto bavuguse mbaya. Naja kukigura shima kwa gya kukinsese keko. Namanje kugira uko. Ndakubita kugira ndabe ko donc kivana ko pembere kugira ngo asohoke. Asika bagumye. Ndakubita fresh kugira ndabe ko yokoroka donc yokoroha kugira ngo ndayanwa fresh. Ivyo vyo kukivuguta vyo ntavyonzi. Cyane kivuguto sinzi kuba kivuguta nakuri. Okay, twigendere kuri imwe muri sati wa postinze waravuze uti yebaga mumbariza yuko mu kiringo cy'umunsi umwe umuntu aba yarose visa ala yaji none bro wewe gatani miliyoni ufise sati wa nyego uyu mujinane miliyoni afise kandi vyo aironsubu andondera mbya dukwana ikiganiro donc twe tuzinanye kera acaratakara nenda takara turatakarana so ariko waravyanditse ndashaka kumenya kubera ko wagize ubwoba inyuma yo gushira kajya makamba sinagize ubwoba nabaje gushaka kwironka umunsi mu kuko mfise projet kuja gukora mu mahanga wewe washaka visa y'umunsi umwe nari donc nari umujamara ahera ambwe ati ndaguhikiraka mwagisaba urofe visa y'umunsi naye ndamubwiye ari bro wewe urambeshe urankinye ndabyandika kuri sati nabibazi ndandika ni bro ni baji banje ni noronga sati y'umuntu prito noronga nize visa y'umunsi umwe canke passport y'umunsi umwe bigakunda baca bambwira abangishe muri commentaire bamwe oya izo niba kresa ari igihugu ca papa wawe nibiba mu gihugu gitwagwa n'abandi ivyo nibibaho atari kumva kidakora kuvyumvira vyo ushaka iyo bari gitwagwa na papa wanyu no mubwene papa nshaka kuri umuvyo bamubwira ati shaka cyara guhaye mbwa mwanya rero bitari uko bisigura ko ndinda kurindira mu bandi okay ni mpamvu nabajije Davis karaka man nendo sakaraka hanze kace gafa kandi kwanditse ko mu munsi umwe reka tugarukire ku indirimbo bigaragara ko ari kumwe na DJ NC hamwe na Shani Queen bamwita baddest so mwari kumwe kandi ko ndabona DJ NC ariko araza ngaha hanye DJ NC mambo vipi umeze neza mumpera ka micro sha egera ngaho mumpera ka micro oya man DJ NC ni hatari DJ NC icaranga gatona kuvugisha kanda mu bisira oya nawe wegereze yinye ngaha so umurere hajya murarerana yes gozi ninya no kunyicara amutima rufisi uragerera bro basha zishaziza guys tutabazigize inyambo canke yambaye man imeze fo uragerera nanyerera kumuzizana nukuvuga yuko hakanye nganza n'intebe cyo mvunagura iki kigezera kwagiyo ntebe uraga ngomba kunyica aho nyene ndashaka kumenya kugira ngo mukorane izaje kabaye aho nyene ndashaka kumenya kugira ngo mwiyumvire idea yo gukorana muri batatu vyagenze gute mwari muri he nakisho bo jewe mu ncamake ikobwa cyari cyanebwe bakiroze bakiroze jewe ndakivyura ndakizamura ndakibwira ati we ngo ndakwere nyine dukora ebana murundi acaranyumvira yazamutse ebana carasenga moja mbili tatu birozi biramuvuyeko acaraza turakora ndamubwira ati wowe mbwira ide naramubwira utuyide nawe numva mayidara yafise mu mutwe sanga no mu bukobwa aciye ubwenge cyane attention ugira uzamura umukobwa agaruke muri game burya ntibaza ngo ikintu ni gikorwa gikomeye cyane umukobwa mugasanzwe yumva arafise na oreille musicale mbona aranyemereye iryo joro nyene amuso waciye namubwiye ati je nkora mu ijoro indirimbo twagoze ijoro turatuyitahanye ibindi nibaza ko byiyongererako ibindi zuba rurusaku ndabesa nizo nyene ibindi vyo barusako bano b'Imana vyagenze uko ni nawe yampropose kurondera Shani Queen turi tuzina kandi ni muri legend nubaha nkunda vraiment mu bakobwa bari muri muziki nabo hanze barimwo nta muntu je nkunda nka Shani Queen ariko nawe wemera nawe n'uyu
Sebasi ndadu n'aba DJ benshi. N'aba DJ benshi nzi. wakoranye nande hayi Taramose. Nuko mutaramose mu bwo. Arabazi muri ayabibagiye. aho nyene ayo abantu ofisi yibuce wibuka muri kumwe gusa. yes sir aho nyene abantu benshi baragize ikibazo niziki zaje man Bon. Mwabe ko wewe turabishura duti. Izaje niziye nyene wewe wiyumvira ko zaje kubera ko umuntu ziza bazishakiye. izaje hajya zaje naho nyene hatswe. Izaje yo. Haratse. Ko tuba tuburizi. Ubiriza. Nge ndirimbo twashatse kwerekana. Izije z'ubwinshi bw'ico ushaka ko wewe kizi cyarico. yeah Urumva? Oya gusa nuko utazerekanye. Haci hazizoga. Jewe nashatse inzoga arizo ziza. Ariko ushaka ikindi kintu kiza. Kandi tuzana izije za nyanza. Urashaka ngura imiduga. Shaka ko hazindi imiduga. Shaka ko haza amakamyo. Icyo ushaka mu buzima bwo kwiza. Gusa kirazi no kwisigura mu manyanga. Rega nisibicucu ntazovyibagira uri kuravuga. Uko urabasoma mu mutwe. N'abana rero tubabaye abana. oya dijensi wene wivugire haje inki kubwawe yakweze wajibi je abantu bibaza ko haje bijyara sorry bijyara haje kinore haje inzoga haje inoti haje baby yeah haje amabroshete ashinze nka amabroshete ashinze amasosiso ibintu nk'ibyo hari ibindi ushaka kumbaza okay mbo ubwo nyene indirimbo irasohotse murabonye feedback mu minsi 2 gusa ariko ije ibihumbi 30 vy'amaviews kandi ikintu cyambere kwa kikomeye mu ngaha mu Burundi mu gihe ari mwebwe tubazi nk'aba Big Fizzo nk'aba Satbi nk'abandi ariko murarusa amaviews menshi ndashaka kumenya ejya feedback mwayakiye gute bugingo ivyo mwari ko muravuga twe twibajije atari ivyo mwadusohoreye donc kuza kwinuzenya kwa views tukazibona 30k mu minsi umunsi utarakwira plutôt umunsi wakwiye urengako tutangi nka doit tufate des jours des jours 30k zamaze kujako nimba rero izo 30k zamaze kujako bimicizere ko ngiriko ndaduga ndiko nza neza ko nimba nkora no munsi ndirimbo igakuta 30k muri des jours ejo ngiye cize ko nzokuta 50 umunsi umwe canzo kuta 5k mu munsi umwe bisigura rero ana badashigikire babone ntaho kari nziza kandi tuzi kuyiblendinga kuko ijya cover yashitse mu bakoroni ni link reshike mu bakoroni neza cyane DJNC is the first one twakubonye ugaragaye mu ndirimbo ndanazi kana hava nshiramo sumo ijyanzo gabaye zigeze kure Sky ndazi niyo bikora Sky n'umwana mwiza ndamwizeye naje kwa gafuniko ikirori je ikirori yeso ngigarukire nga is the first one tukubonye uje mu ndirimbo nk'ijyanye fais attention kandi vugishije abantu vugishije abantu kamera indi vugishije abantu ni number 1 wewe bashire reka ntagute hasi sha nivyo yeme is the first one uje mu ndirimbo nk'ijyanye ikacifatisha nka kujya ubugingo Davis yabakoreye umutima hajya yaremeye amariske yose ashoboka yaritanze mukumpenda ngo mbroke ngo bavyeyi bose ntibabone ngo bijya biboro bisipoze ko byari bibi habyo bagufunga rero ndavyemeye ukora WhatsApp ya industry na WhatsApp ya family yawe ngo fata umubroke ngo fate ngo ndabibi ngo umubroke ngo ndabashire mu kato ngo ndamubwira ati none iyi wagize uko watambikije ukuntu nayo bigenda gute ngo fata ngo bashire mu kato aranyigira n'imitwe rasta ngo ingene ngo abantu ari umujournaliste ngani igeze kuri iyo cover mubwira ni cover vraiment ugite ico bivuga ko vyo ba bon ati canke titore urabu nkore promotion nko gusaba promotion mu journaliste azwi karazwi ngaha mu gihugu man azwi birangishuye ngo jewe nguyibona no ishaka jewe ndaraba abantu bigira beranda kandi aho arabaherahetse barababaye oya harakandi kandi ari bigira beranda naho abandi bantu ndamubwira ishire ko biranka imagine acamwe ngo jesho kuri page yiwanje kandi wowe ivyavuga rero kazomva ngo moya mbiri none ngiye rimwe na kabiri rimwe reka tutari dutezuzana n'ikiganiro kuko urumva arabona ko
En tout cas, the crewmate is so cold. You see? Ikiganiro yagiye mbisi nibe yani nari ndiba. Uranyirukana wowe uri umujournaliste. None wampamagaye. Ndashaka kwanza ko mushimira abafana uko muri babiri. Kukuntu bariko bararaba indirimbo yanyu. Mwongere mu batumirire n'utundi tujambo sero ningene mu vyumva. Turahera kwande, turahera kwa NC. Haje uramukunda. Okay, bandanye. Umufana wanje. Just n'umufana wiwe. NC, gira kushimira abafana. Hello, waje tukaza n'umufana. No, je n'umufana waje. Je n'umufana waje. Wowe umufana wanje kuva kera. Hey! Je nakunda DJ man. Wowe warakunda. Je umbizo nyene. Je ndajye biziki. Ikiganiro cyaryoshe vraiment nabi. Rega ari ikiganiro wakoze ryari. Oya hinge. Je ndajye miziki iri mixage. Che utuma ari bigiye kukada tombo. Ma DJ ne. Oya ndeka ndasita kubaza. Umenye ko wari umufana wanje wavyemeye. Turaheze umwanya mani. Yes sir. Reka dushimira abafana bacu tubabwira ati big up sana. Ini motivation bayige subscribers. Ebana mubashikira abajama barazi kubaza. Oya ntavyo nzi kuvuga. Aba mvuga bitari ivyo mama ushaka. Mugije muri motivation motivation ariko TV ni motivation plus media. Motivation media. Motivation media mukubite mu bakande. Kono gashobora. Kagireko ka NC. Akono gashobora. Motivation. Baba kubitira ikintu cyitwa ama subscriber. Ego wallahi mubashikire bazi kubaza nabantu beza wana masana ameze neza. Bace nzonda kwa. Davis. Yeah. Davis. Yeah, ndashaka ushikiriza akajambo abafana bawe bagufollowinze kuri Facebook page mu nyuma ucusora indirimbo ndashaka kubabwira akajambo kamwe kaza gukonkriwa ibintu vyose bagukoreye antwe baravye indirimbo yawe baragukurikije avuga amajambo menshi babwira akajambo kamwe sha sivyo none okay jambo kamwe nuko ko ijya look mwanyiteze donc mwambonyemwo nimuce mwibaza ngo mwijogonyoro mugume mugiteze kare kujya nyene sirenze jewe ziwanje nzanye nizo kubahabura uburyo mutamenye niyo muri ndabahabura ndabatwika kandi kinacho ndabashimisha abafana abafana muri abantu b'ubwenge cyane abantu muyumvira rimwe kabiri gatatu kane gushika kuri 10 ko muri yumvira ku kintu rero ndabashimiye cyane mukomeze mudusupporting abantu bibi mudusupport aba diaspora na mudushigikire man izo noti zanyu zikora ku isi gusa mwiju ntaziriyo reka tugushimire cyane reka tugushimire baje kuri Azwan Music bagume bayiraba basharinga muje kuri motivation mukanda ama subscribe mesha yes Morel vyari bitesa sana vyari bitesa sana vyari good morning neza cyane nakane nazango kongera ntugire ikibazo akana je atanguriye bana bimana je motivation yiyo nta subscribe